ntibakubwire ngo kugira ngo uronke abantu benshi, uronke amaturo menshi, uronke ibyicumi byinshi, uronke ibiki, ugura amamodoka, ugura amazu meza, noneho ubuzima bwiza busobanutse, twabonye inzira unyuramo, ntuwemere kuko ivyo by'akanya gatoya bigashira, kuko dufite neza ijambo ry'Imana tubwira yuko akanya kanya Imana ije kugirira neza abayo, Imana ije gutabara abayo, Imana ije kugororera abayo. Yesu nahabwe icubahiro. Abihanganiye byinshi, abihanganiye inzira nyinshi bariko baranyuramo, batotezwa mu buryo butandukanye, Imana ije kubagororera. Rero mwene data, umira kuco ufise ntage gutwara igitsibo cawe, umira kuco ufise ntage gutwara ubugingo, kuko Satani misiyo nyinshi ziko zirakogwa mu buryo butandukanye nibisiga ubwenge bw'abantu. Rero ihangane wewe urira, ihanagure, Yesu aje kuguhanagura. Wewe urarurira, wowe uzindukurira, menya ko Yesu aje guhanagura abayo. Warize arira, arizwa nuko beshe ko bararimbuka, arira nuko ariko aratotezwa kubw'izina ry'Imana, uyu munsi aje guhanagurwa amarira. Rero ijambo ry'Imana riratubwira neza ngo igisumwa ntigizaba n'ikindi atari ukwica no kurimbura. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Rero ijambo ry'Imana riratubwiye umunsi ngo ihangane, wewe usugerejwe, wewe ubona nta nzira, wowe ubona imbere umenga harugaye, ariko uyu munsi Yesu araje gutabara biwe. Yesu yabaje ku musaraba, azi umubabaro w'abantu bayo, azi agahinda, azi amarira. Nawe yaraciye ku musaraba, yarababajwe, yarasuzuguwe, yarambuwe ubusa, yarabambwe, abambana n'ibisuma, watakintu na kimwe yakoze. Uyu munsi hari ukuntu uri kurarenganywa, hari ukuntu uri kurabeshegwa, hari ukuntu uri kurasuzugurwa, hari ukuntu ubona wumva ngo wibaza ngo mbega koko nakurikiye Imana by'ukuri. Nico gimwe n'abantu, ibuka Abisirayeli ukuntu batotejwe, ibuka intumwa za Yesu ukuntu zatotejwe, hari abaciwe amazosi, bose bariko barengana bazira ijambo ry'Imana, bariko bazira ubwiza bw'Imana, bariko bazira Imana. Nawe uyu munsi nta kindi uri kurazira, ntubaze ngo hari ikindi kintu uri kurazira. Yaba mubana, yaba musenga, yaba abo mugendana, yaba mukona kubuzi, nta kindi uri kurazira. Satani azonyura ahantu henshi, inze Satani anyuramo ni nyinshi, ntazonyura ntuge ngo azonyura ahantu hagenda hatandukanye kugira ngo bakugwaye mu buryo bwose, kugira ngo uteshuke, kugira ngo uve mu nzira yayo, kuko Satani nta kindi akuziza n'ubugingo, nisezerano ufite n'Imana ry'ubugingo, nta kindi akuziza. Rero mwico gihe tagumya, naho vyaca hehe, naho vyanyura he, ariko ihangane. Umwanya izuba riratse, izuba rirarashe, ku bana b'Imana rirarashe. Abantu b'Imana bagiye kugororerwa, abantu b'Imana bagiye gutabagwa, abantu b'Imana bagiye gukira, abantu b'Imana bagiye kubohoka, abantu b'Imana bagiye gukizwa. Haleluya. Yesu nahabwe icubahiro. Bagiye gukira no gukizwa neza. Gukizwa neza. Hari ibyaha usanga byakwitambitse imbere, sinagategesha abantu b'Imana kugira ngo uwo munsi ntibabane neza n'Imana, akagenda atega. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana yakubwiye ngo haleluya, ngo ihangane, ejo ni heza. Ihangane, ntiwemere ko Satani
akwiba igitsibo cawe. Ntiweme ko Satani akwiba ubugingo, kuko turi ku musozo. Turiko turasozera. Turiko turasozera n'urugendo. Rero ntucike intege. Hari benshi bacitse intege. Harabara abahizi, harabara abantu bakomeye, harabara abantu waraba ukavuga uti n'abantu b'Imana, ariko uyu munsi basubiye inyuma. Ariko uyu munsi Satani ariko abagaraguza igiti. Haleluya. Yesu Kristo turengere cyane. Ariko agaraguza igiti. Ariko arabakoresha ibiteye isoni. Ariko arabakoresha mu kwica bene se. Ariko arabakoresha mu gukwega bene se, bakwegera mu myobo. Mwene data ihangane. Kwa Satani nta ciza kihari. Kwa Satani nta buzima buriyo. Kwa Satani nta kintu na kimwe. Nubwo wabironka uzokwa mubiriramwo. Nubwo wabironka uzokwa mufite agahinda. Nubwo waronka ibyo bindi byose ubona umenga ukeneye, nta munezero uzabironkana. Ariko emera muri Yesu. Muri Yesu hari amahoro, muri Yesu hari umunezero, muri Yesu hari byose. Ndetse n'ibyo bindi byose Imana irabiduha. Ntabwo izemera kurara ubusa. Ntabwo izemera kusuzugurwa. Ntabwo izemera ko abana babatiga. Ntabwo izemera ko ugenda usuzugurwa. Ariko umunsi umwe uzatangara. Umunsi umwe uzatangara, uzobona impinduka yahindutse, uvuga ngo ni jewe. Burya jewe. Ariko hari igihe umuntu agenda anyuramo, umuntu akakinyuramo, ariko ukihangana. Kuko na Yesu nawe yarihanganye. Na Yesu yarihanganye. Aracumagurwa, arakubitwa, aravumagurwa, kandi yari Imana. Yari umwana w'Imana. Yari umuntu akomeye. Yari afite ububasha. Nawe hari igihe uvuga ngo nanje nakwigwanirira. Nanje narekura ingumu. Yes. Ugasanga ariko ngo abo tugwana saba inyama n'amaraso. Abo tugwana saba inyama n'amaraso. Ntuzobone abicamwe hariya wibaza ngo nibo. Ntabwo ari bo. Barya sibo. Baya n'ibikoresho gusa. Rero ntugwanire mu mubiri. Gwanira mu mwuka. Gwanira muri mpwemu, kandi uzotsinda. Yesu nahabwe icyubahiro. Rero ijambo ry'Imana ryariko riratubwira ritwibutsa ko igisuma kitazwa n'ikindi. Kuko hari abantu benshi ko barahendwa uyu munsi. Hari abantu bariko barabeshwa, abakozi b'Imana benshi bariko baragenda. Ariko babwira ngo nuze tukwereka imbaraga. Aho usengera abantu bagakira. Aho uzana abantu benshi. Aho ishengero ryawe rizokuzura. Aho abantu benshi bazoba benshi. Wabona ufite umuntu umwe ugafite babiri. Ariko ikinezereza Imana nuko nubwo waronka umuntu umwe ukamubwira mukazojana mu bwawe bwo mwijuru, Imana byayishimisha. Imana ishimishwa nuko amashengero yuzuye, ariko yuzuyemo abanyabyaha. Imana ntabwo inezeje n'abantu buzuye mu ishengero kandi bagiye kuzorimbuka. Imana inezeje n'abantu batanga ibyico mu mashengero akuzura ngo bakaguma baza buzuza ahandi, bakaguma bagira buzuza amashengero asubekaye. Imana inezezwa n'umuntu umwe yihanye akazoja mu ijuru. Nico cyonyine gusa. Rero bene data, ntusamare. We Imana yahamagaye ugihagaze neza. Muririmbyi Imana yahamagaye ugihagaze neza. Musenzi Imana yahamagaye ugihagaze neza. Ukibihagazemwo neza. Mupasiteri, muvuga butumwa, muhanuzi, Imana yahamagaye ugihagazemwo neza. Ntiwemere gutagakiza. Ntiwemere kunyaga ubugingo. Ntiwemere. Hagarara neza. Ube ku munara. Kugira ngo inzamba igiye kuvuga ntuzosigare. Kugira inzamba nivuga ntuzosigare mwene data. Muri kino gihe ibintu byarayoberanye. Ibintu byarabaye nabi. Abantu bagiye binjira mu bintu biteye ubwoba. Iyo umuntu agiye kuvyiyumviraho no kubivuga biteye ubwoba, biteye agahinda. Uri kuriyumvira abantu b'Imana. Abantu b'Imana barayogeye. Abantu b'Imana barashize bose. Mbega turiko tujahe? N'agahinda bene data, n'agahinda, n'umubabaro. Uri kuriyumvira abarabahizi, abaririmbyi baririmba abantu bagahezagirwa, abarabasenzi basenga abantu bagakira,
abari abahanuzi bahanura abantu bagatabagwa, ariko uyu munsi satani yarabatwaye, satani yarabanyaze. None bene data b'amaso,